Ndabaye kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndaguye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho wumviriza aya makuru yacu uherereye. Abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, reka ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza amakuru yacu uhererenga mu gihugu cacu Burundi. Abatwumviriza muherereye mu makomine agiye atandukanye, abatwumviriza muherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabahaye kaze. Reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko urabona ari akazu jya nawe nyine upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. General Bunyoni waza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi ho bari umugambi wo kumutorokesha iwero rya Gitega. Nyuma yuko aka kanya dufise amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, turaza kuyagaruka ko mu idonido ry'aya makuru akomeye cyane. Hari abigeme bashika babiri barongetswe mu iboro rya Gitega mu ibanga rikomeye cyane. Twatahuye amakuru y'uburyo baba bararungitswe muri iryo bero rya Gitega. Bamwe mu bacungera ibero rya Gitega hoba hari umugambi wo gutorokesha General Bunyoni. Ingingo ikomeye cyane yafashwe nuko kuri ubu ngubu Darlene mwigeme wa General Bunyoni yoba yabikuje amafaranga ashika miliyoni 20 z'amadolari kandi ikonti za Bunyoni zugawe. Murazi ko General Bunyoni kuva yofatwa, murazi ko ikonti ziwe zose zo mu mabanki atandukanye zarugawe. Ni gute amahera yavuye kuri konti ya General Bunyoni umwigeme wiwe akaca yarungika mu makungu? Biravugwa ko hari ababigeme barungitswe mu iboro rya Gitega. Turi bigaruke ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Abana ba Bunyoni batamenyekanye mu gihugu c'u Burundi kuri uwo babinjiye iboro rya Gitega. Harimo haragaragara amadosiye ariko arapfunga abantu ariko atavyemezo bihari. Akaba ari umugambi wateguwe na General Bunyoni waza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Amafaranga yarungikiwe bamwe mu bacungerera iwero rya Gitega kuri ubu batashimye ko tuvuga amazina yabo kumva z'umutekano wabo. Ayo mafaranga yoba yarungitswe n'umwigeme wa General Bunyoni. Turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Uyu mugambi ukomeye cyane woba uri bukwegere umukuru w'igihugu ibintu bikomeye cyane. Nyuma yuko umukuru w'igihugu azi neza ko General Bunyoni umutekano wiwe ucungerewe mu iwero rya Gitega. Kuri ubu ibintu vyaba bigiye guhindura isura, ibara rirashobora kurwa mu gihugu c'u Burundi umwanya n'umwanya. General Bunyoni turaza kumugaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu Burundi. Biriko mu nyuma z'uko hari umugambi ugayitse cyane woba wateguwe na General kuri ubu ngubu Prime Niyongabo. Amakuru akomeye cyane nuko General Prime Niyongabo nawe yoba yateguye umugambi ukomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi. Hari n'uyundi mugambi ukomeye cyane wateguwe na Colonel Senateur Reveriyano Ndikuriyo, umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Hoba hari umugambi ugayitse wateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD wo kugandagura umukuru w'umugambwe wa CNL agatarwasa. Amakuru dukura mu begere iyo dosiye ni amakuru avyemeza kandi amakuru akomeye cyane adushikira. Uyu mugambi ukomeye cyane bibaye nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo na General Prime Niyongabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi ariko bikaba bitevye. Amakuru adushikiye nuko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari we yoba afise uruhara mu kugandagura uyu mukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNDD-FDD. Amamiliyoni yarungitswe kuri ubu ngubu twayatahuye. Turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira idonido. Reka dutangurire kuri ayavuga mu gihugu c'u Burundi. Hoba hariho umugambi ugayitse wateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD wo kugandagura umukuru w'umugambwe wa CNL. Amakuru turonka kuri ubu ngubu tuyaronka ku bantu begereye iyo dosiye. Hari umuntu atashimye ko tuvuga amazina yiwe yemeza ko ico gikorwa cahawe umusirikare w'intwazangabo Lieutenant Colonel Basogombe Jide batazira Rove. Kuri ubu ngubu bibaye bugira kabiri nyuma yuko no mu minsi yaheze humvikanye amakuru ko vyari vyateguwe kugandagura uyu mukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Kuri ubu bivugwa ko agitumwe na bamwe mu bategetsi bamwe mu bihangange birongoye igihugu c'u Burundi.
Kuri ubu ngubu yabwiye Burundi News TV mu makuru turonka ava mu gisirikare na cane mu biro bikuru vya gisirikare hariho amakuru atwemeza yuko hari umugambi ugayitse. Uyu mugambi ni mubi wateguwe n'ubutegetsi bwo kugandagura Rwasa. Nyakubahwa umukuru w'umugambwe CNL amakuru atumenyesha yuko ico gikorwa kigayitse cahawe umusirikare yitwa Lieutenant Colonel Basogombeje Batazira Rave. Kuri uyu wa gatandatu nanone uheze mwarumvirije amakuru akomeye cane ko mu rugo kwa Gatorwasa ibintu vyo bihejeje gukomera cane. Akaba yarakoranije bamwe mu binkoye ku mugambwe CNL abamenyesha ico gikorwa ukuntu giteguwe. Uwaserukira CNL mu bihugu vya Buraya avuga ko intwazangabo Egide Basogomba yamenyesheje abari mw'iyo nama ko afise umurwanyi kandi ukomeye cane. Yanavuze ko afise abandi barwanyi yamaze gushira mu gihugu ca Kongo bazomufasha muri uwo mugambi. Uwo mugambi ngo wateguwe n'abategetsi bakuru mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kuko igihugu nanone bibandanya kwibonekezamwo amakuru adahumuriza abenegihugu. Bibandanya vyemezwa ko kuri ubu ngubu uwo yaduhaye amakuru umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye ko hamwe na Gatorwaso yoba ari ico aba kuri ubu ngubu vyoba bihejeje gukomera cane. Biravugwa ko Gatorwaso agize ico aba mu gihugu c'u Burundi ibara ryoba rihejeje gukomera. Ni nyuma yuko ibara riguye kuri General Arengiyome Bunyoni aho yagiriwe n'ivyaha bitandukanye. General Arengiyome Bunyoni yoba agaruka muri izi dosiye zo kugandagura umukuru w'igihugu nyiricobera Major Evaristo Ndayishimiye. Biravugwa ko Agatorwasa aramutse apfuye ibara ryaba risubiye kugwa mu gihugu c'u Burundi nk'uko vyibonekeje mu mwaka wa 2015. Hari amakuru akomeye cane dufise mu gihugu c'u Burundi tubandanya tubashitsako ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose bikaba mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane turonka yemeza ibintu bikomeye cane mu bwambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Umuhari wa M23 muri Kongo woba wejeje gufata mpira abasirikari b'u Burundi nyuma yuko abandi ibiziga vyabo vyatahukanywe. Abasoda bo nyene bariko barabaza ibibazo vyinshi ariko abatwara bakabura inyishu. Imiryango y'ababuze abayo nabo nyene irabandanya gutwera kandi igaterwa ubwoba ngo ntibabaze vyinshi. Igitigiri c'abasoda bafashwe mpiri na M23 naco kirabandanya kongerekanya mu gihe leta yigumira mu gacerere. Baja muri RDC biteze kurungikwa muri Somalia. Muri kino gihe hitezwe ibikorwa bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira hari ikibazwa cane ko kuri ubu ngubu M23 ni gute itariko yica abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri. Ibi biragaragaza ko umuhari wa M23 we atari inkozi y'ikibi nka leta y'u Burundi nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politike n'umwe mu basoda b'u Burundi ko yabandanije adushikiriza. Biravugwa ko umuhari wa M23 uriko ufashe neza abasirikare b'u Burundi yafashe mpiri. Leta y'u Burundi ariko ataco iriko irashikiriza canke ngo itange umuco ku vyerekeranye n'abo basirikare. Aho iri guca ihakana ko ari abasirikare bayo. Turaza kugaruka ku bijanye n'uburyo leta y'u Burundi yahinduye imikorere yo kurungika abasirikare mu kurwana n'umuhari wa M23. Turaza kubashitsa ko kandi n'amakuru avuga ko abo basirikare b'u Burundi baba bagiye gutangura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi nyuma yuko binumiye igihe kirekire. Bagumye mu gacerere banga gutangaza ibijanye nuko boba bashigikiye General Prime Niyongabo. Ariko nyuma y'ibikorwa biriko birakorwa n'umukuru w'igihugu ibintu vyabihejeje gukomera cane. Biravugwa ko muri kino gihe hitezwe ibikorwa vyo kurungika abasoda muri Somalia bizorangira mu mwaka uza. Igisoda kiriko kirakora intonde z'abasoda barenganijwe ugasanga ntibigeze baja muri Somalia canke bagiyeyo gake cane. Abasoda barenganijwe gutyo bagizwe anini n'abasoda bavuye mu gisoda ca kera. Bene abasirikare binjiye mu gisoda muri imyaka ya vuba. Buri basoda bavuga ko ibintu bihejeje kubabangamira cane. Muri abo bavuba harimwo bake bake barungitswe muri Somalia ariko bivugwa ko vyabayemwo nkunzi. Muri kino gihe muri Somalia harungikwayo abasoda bavuye mu kugwana muri RDC. Somalia niyo mpembo y'abasoda b'u Burundi.
niba umusirikare arungitswe muri FRDC akaja kurwana n'umuhari wa M23 biba bisiguye ko ariyo mpembo yiwe ko azoca agaruka mu Burundi akarungikwa muri Somalia. Ariko kuri ubu muri Somalia bigiye guhera. Hano muca mutahura impamvu abasoda bariko barapfira mu ngwano ya M23 bagizwe n'abasore bakiri bato cyane binjiye mu gisoda mu mwaka wa 2017 na 2018. Abo basore ntibari bwigere baja muri Somalia. Intambara yo muri Kongo bayibona nk'akaryango baronse kugira ngo nabo barabe ko kwisononera bagiye muri Somalia. Uyundi murwi uboneka mu bariko barapfira mu ngwano ya M23 n'abasirikare bakuze bafise ipeti rya Caporal Chef basigaje imyaka 2 canke 3 ngo barangize imyaka y'igisirikare. Benshi muri abo bahoze mu gisirikare ca kera ca FNL bagiye bararenganywa haheze kuja muri Somalia. Bagenzi babo bahoze muri FDD basanga baragiye muri Somalia 4 canke 5, ariko abo basirikare bo bagiyeyo 1 canke 2. Igisoda cahisemwo kubasezera kibahaye akaryo ko hanyuma ko kuja muri Somalia, kibarungika muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kurwana n'umuhari wa M23 mu gihe leta y'u Burundi yo iriko irinjiza amafaranga y'agaciro. Ikibazo nuko bategerezwa kubanza kuja mu ntambara ya M23 muri Kongo kugira ngo barungikwe muri Somalia. Ibibazo vy'abasoda ntivyishyurwa nk'uko twabihahayiwe n'isoko ryacu mu gisirikare. Abasoda bajanywe mu ntambara ya M23 barababaza cyane ibibazo bitandukanye kandi vyinshi bakabura inyishu. Umusirikari yagize ati burya mbere yo kuja kurwana abasoda barakora inama ibategura maze bakabaza ibibazo vyose bafise. Abasoda bari igoma baherutse kugira inama n'ubatwara ingabo z'u Burundi muri Tafoko, no kuvuga ingabo z'u Burundi zambikwa umwambaro wa RDC zikaja kurwana n'umuhari wa M23. Baramubajije ikibazo c'abakomerekera ku rugamba, ic'abapfira ku rugamba, ingene imiryango yabo izofashwa, ikimpembo yabo n'icitumbero y'ingwano barimo. Kuri ivyo bibazo vyose umukuru w'ingabo z'u Burundi zambara umwambaro wa FRDC yishuye ko bimurengeye. Abasirikare barumiwe cyane. Ubu dufise abasoda baja kugwana batazi impamvu bariko baragwana. Umusoda biramugora rwose kugwana atazi ico agwanira. Umusoda cakora ibishoboka vyose kugira ngo yirinde gukomereka no gupfira ku rugamba kubera atabona ico yoba atangiye amaraso yiwe. Abasoda barabaza n'ivya bagenzi babo bafashwe na mpire na M23 ariko nta nyishu baronka. Abasoda ntibaratahura kandi ingene bambikwa umwambaro w'ikindi gihugu n'ibendera rya RDC. Leta iriko iragerageza gukorera ku bibazo dushira ahabona kuri ino mbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Leta yoba yatanguye kumviriza amakuru dutangaza kuri iyi mbonesha kuri yacu ya Burundi News TV. Kuva tuvuze ingene abasoda Burundi bariko bapfa bambaye umwambaro wa RDC ubu baja ku rugamba batwaye imyambaro 2. Iyo ni tekinike yatahuwe n'abahinga mu vyerekeranye n'igisoda. Umusoda yaturungikiye amakuru akomeye cyane ko kuri ubu ngubu abasoda bariko baraja ku rugamba bariko baratwara imyambaro 2. Umwambaro w'igisirikare c'u Burundi n'umwambaro w'igisirikare ca FRDC. Uw'Uburundi n'uwa RDC. Umusirikare aja kurwana yambaye umwambaro wa Kongo ariko iyo apfuye baca bamwambika umwambaro w'u Burundi gutyo agatahanwa ari umusoda w'u Burundi. Ikindi bahinduye baravye ivyo tumaze imisi dushira kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV nibijanye n'ingene baja ku rugamba bari kumwe n'insoresore bita wazalendo. Ibi vyarateye ingorane zikomeye bituma abasoda bacu basiga ubuzima ku bwinshi kubera wazalendo ica ibatana urugamba. Ubu hafashwe ingingo bamwe bose babaha agace bisangiza kandi iyo bagiye ku rugamba. Aha twobibutsa ko ingabo z'u Burundi zirungikwa kurwana n'umuhari wa M23 ziriko zirongerezwa cane. Uburundi bugeze ku mabatayo ashika 4 arungitswe guhangana n'umuhari wa M23. Imiryango y'abasoda ntironka inyishu. Hari imiryango myinshi yumvise ko ababo bapfuye ariko itabwirwa ko iyo ibiziga vyabo biri. Imiryango itari mikeyi iguma itwandikira ngo tubabarize ivyo biziga aho vyoba biherereye.
Igisirikare c'u Burundi kibandanya kwiga ingene kinyegeza ko hari abasoda benshi bariko barahambwa mu gihugu c'u Burundi, kikarondera cane cane ko imiryango y'ababuze itohura ngo ivugane kugira ngo ihuze ivyiyumviro. Uburundi nanone kuri ubu ibintu vyabihejeje gukomera cane. Ubundi iyo umusirikare apfuye igisirikare kirarungika intumwa ishikira umuryango wiwe ikawumenyesha ivyabaye, ikawutegura mu bijanye no gushingura uwabo. Ku basoda bapfira muri Kongo vyarahindutse cane. Hari udukete turungikwa n'abajejwe intwaro ngo babwire imiryango. Gutyo imiryango ntironka uwo ibaza uko vyagenze. Bamwe ntibaronka uwo babaza ikiziga iyo kiri. Ubundi buhinga nibwo guha ibiziga imiryango imwe imwe ikimenya ko ija guhamba uwabo. Gutyo nta ntwazangabo iza ku maziko ngo ibazwe ibibazo bitandukanye. Nta n'icubahiro umusirikare w'u Burundi agihabwa mu kumushingura. Ahabwa kumushingura kuri ubu ngubu ibintu biba bihejeje gukomera cane, ni akamaramaza mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Turababaje cane n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi baba batanguje imigumuko nyuma y'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ibitigiri vy'abasirikare bafashwe mpiri na M23 bibandanya kongerekana. Umuhari wa M23 igitangaje nuko ugaragaza ubutwari buteye ubwoba. Ayo ayandi makuru twabwiye mu funyofunyo na makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Hoba hari umugambi ukomeye cane wo gutorokesha uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi General Darlene Bunyoni. Amakuru akomeye cane turonka nuko kuri ubu ngubu imiliyoni 20 zabikujwe nyuma yuko humvikanye ko ikonti za General Darlene Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi zoba zugawe. Ni gute ayo mahera yakuwe kuri izo konti? Biravugwa ko Darlene Bunyoni umwigeme wa General Darlene Bunyoni yahejeje gufata iyo ngingo ikomeye cane. Nyuma yuko ari bihangange vyoba vyarifashishijwe mu gutembagaza ubutegetsi bwa nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. None bikaba vyatanguye kwinjira muri uwo mugambi wo gukura amahera yose yari yarungitswe kw'ikonti za General Darlene Bunyoni mw'ibanga rikomeye cane. Abandi ku bw'amasoko yacu mu begereye abaryango ba Bunyoni twabajije ayo makuru bemeza ko ayo mafaranga yoba yakuye ku ikonti ariko ari y'umwigeme wa General Darlene Bunyoni. Nayo amakuru avuga ko hari abigeme bashika babiri barungitswe mu iwero rya Gitega ku mvo zo gutuma General Darlene Bunyoni atoroka ibohero. Biravugwa ko ari igiturire kiriko kiratangwa mu iboro rya Gitega kuko izo miliyoni 20 zarungitswe mu bacungerera iboro rya Gitega bashika babiri, ariko hatashimye ko tuvuga izina ryabo kumva z'umutekano wabo. Hari amakuru akomeye cane adushikira avuga ko General Darlene Bunyoni yoba agiye gutorokeshwa nyuma yuko yagirijwe ivyaha bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Icaha co kugandagura umukuru w'igihugu n'icaha co gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Hari amakuru twaronse ko General Darlene Bunyoni yoba afise uyu mugambi ukomeye cane nyuma y'amabanga akomeye cane yahora afisanye n'umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nayo andi makuru twabwiye ni umugambi ukomeye cane wo kugandagura umukuru w'umugambwe utavuganwa n'ubutegetsi wa CNL. Ivyo vyo tuzabigaruka ko mw'idonido ry'amakuru akomeye cane turiko turabigira ko amatohoza. Uyu mugambi wo gutorokesha General Darlene Bunyoni uje nyuma yuko asabiye n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika gupfungwa vyo guherayo. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye agenda dushikira ku bijanye n'ibiriko biraba mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba turabikora mu kanya turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Iyi Burundi News TV.